aha rero ngire mvuge ku byerekeye ibyo gukamisha cyane cyane iyi mihora isanzwe itanga amafaranga ava mu biba byerekanywe byakozwe byatunganijwe n'abahinga bakora ibintu novuga bizana inyungu byunguka, icyo bita mu Gifaransa monétisation de plateforme numérique. Aha rero ni igikorwa twatumwe na nyinshi mukuru w'igihugu kandi kigeze kure cyane kubera yuko byasaba yuko dukorana, tubanza kumenya abo dukorana bari kugira ngo dushobore kubikora. Aho rero hariho ubwa mbere na mbere Banki Nkuru ya Repubulika, hari ikigo ADB, hakaba n'ikigo OBR, hakaba ndetse n'ishirahamwe ridufasha kugira ngo dushireho uburyo bw'uko hoba ibyo twise mu Gifaransa système de transfert électronique sécurisé, n'uburyo bwo kuvana amahera hamwe aja handi mu buryo bukingiwe. Ibyo rero biri mu bisabwa kugira ngo ico kintu cyo gukamisha izo mbuga gishoboke. Icya kabiri gisabwa no kuba dufise indangamuntu z'abantu bakora ivyo bintu byo gukoresha izo mbuga, ibyo no kwita données identitaires, kubera yuko Google canke YouTube canke Facebook bavuga bati ntidushobora guha amafaranga umuntu tutazi neza tudafise umwidondoro wiwe. Icya gatatu bavuga yuko basaba ko tuba dufise amategeko akinga na cyane ingena amafaranga agenda mu gihugu, kugira ngo habe kurinda cyangwa gukinga ko amafaranga yabo ashobora gusanga ariko aja mu migwi y'iterabwoba. Habe kandi kw'abo bantu bariho amakori, kw'abo bantu baba bafise ingene bakora ku mugaragaro bazwi. Aho rero twaciye dukora n'izo nzego zose, turabona yuko muri ADB abo bantu bakoresha izo mbuga bazoja kwiyandikisha kugira ngo noneho yaje kwiyandikisha baronke ya manimero bita NIF, hanyuma OBR igaca isohora ikitansi kubera nabo bazoba bamaze kuriha. Hanyuma kandi inyuma yaho haca haza n'ikindi kintu gisabwa cyuko nayo n'abantu bafise izo mbuga zikora ngaho mu Burundi bwose, aha tuca tuhita territoire digital, ni kuvuga igihugu cyose, natwebwe duca tugomba ingene tubatoza amakori. Nkongera ko yuko ayo mafaranga ari no mu itegeko risura mu mafaranga leta irakoresha mu ngingo yaryo y'J58, ariko mugabo kubera yuko tukiri muri izo nzira ntiturashobora kuyegeranya, ariko gushikisa aho turi ubu twaramaze kurangiza gukonekta canke kwinjiza amadone nk'ibiharuro nk'amakuru ava muri ADB ashika muri OBR mu buryo bworoshe. Icya kabiri, ikigo ADB kirafise plateforme cyangwa urubuga rwacu rusanzwe rukora mugabo kwabubatswe n'abazungu b'Abaswisi, hanyuma nabo bahije kutwemerera ko dukonekta n'ibya OBR kugira ngo izo systeme zikorane. Muri ico gihe rero abo bantu bo muri Google na YouTube na Facebook bashaka bati muhejeje ivyo igice gikurikira no kuvuga iki, muca mugenda mukoreshe uburyo twahaye uburyo tworohereje mu Buganda kuko mu karere kose mu Buganda rero bonyine bamaze gushika aho bakamisha zijya mbuga. Ahasigaye hose usanga bafite imbuga zisanzwe zibitswe mu bihugu bindi bamaze kwitunganya neza. Ati ubwo buryo mu Buganda budufasha kugira ngo kubera abene igihugu bacu bataramenya gukoresha gushaho amabibisite gucisha ko bya bintu byo kwerekana byo kwamamaza biciye kuri izo mbuga ko biva mu mafaranga, bamenye tubigishe hama nabo bongere baca baduha uburyo bwo korosha kugira ngo dushobore kuronka ingene ayo mabibisite ashobora kwinjiza amafaranga kuri izo mbuga, kuko nibaheze bakaduhembamwo bagahembamwo abakora amakonteni yabo. Icya gatatu novuga nk'icya nyuma nuko mu ndwi itangura
tuzokwerekana neza na neza ingene ubwo buryo bwo kuriha bwogenda mu buryo bwo kurihwa, hanyuma bamaze kubibona tubashikirije bazatangura bazorahemba imbuga zacu. Ikindi kintu hagarako cyane nuko kuvyerekeye amakadi d'identité biometrique muri rusangi nta karanga muntu ko mu buryo bwamwe katangwa gukora ngaha mu gihugu iwacu, ariko ntibiduca intege kuko hariho amapasiporo dukoranye neza n'ubushikiranganji bw'intwara tumaze kuvugana, ndakeka neza yuko tuzotora inzira yotuma mu gihe izo karata zitaraboneka dushobora gukorana kugira ngo abantu batangure babyaze umusaruro y'ibyo bikorwa biba bakozwe biri kuri izo mbuga. Si ico cyonyine gusa, turashaka gusaba nuko hoba n'ikarata y'abari abantu bakora mwe n'ibyo bikorwa byerekeye guca ku mbuga, kuko carte biometrique ifise nk'akarero aho bimaze gukunda mfise carte biometrique birimo ibintu byinshi cyane gose, nuko ko ari nka multi bisa amapasete menshi yashaka kwirimo permis de conduire. Polisi mfashe ndiko ko ari imodoka nkariherezo carte yanje uwe yaba umupolisi aza kubona permis gusa, mugabo nta ya karata nko muri assurance nubana muri assurance vie canke ahandi ikintu arakoze ngiye yo nerekana ubijejwe abonye byiwe gusa, ntwaye muri service yari yose canke muri mitwe canke ahandi muri babona gusa ivyiwe. Rero muri ico gihe turashaka gusaba ko abo bakiriya de contenu canke abo bantu bakoreza imbuga tubakorera ikarata zabo zituma bamenyekana, noneho ukurirwa kwabo korohe. Nta kindi kintu giziyaye kinini cyofata amezi 2 amezi 3 atari cyo cyonyine gusa, nico turashaka kubaremesha. Ariko murazi ko nejo ubundi ngahi wacu biragoye umuhini mushasha watera amabavu, ni nabonye ko harimo ibintu mugatwabirengeye ubu ndi gushika usaha tubabona yuko ibintu bizogenda neza.